Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron kuri uyu wa mbere yatangaje ko akirindiriye ko ibihugu vyo mu karere ka Sahel bishimira igihugu ciwe kuba carabujije ko ivyo bihugu vyigarurirwa n'abagwanyi b'abayisilamu. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yateye ivyatsi abavuga ko igihugu ciwe categetswe kuva ku nguvu mu karere ka Sahel. Mu ijambo yashikirije abambasaderi b'Ubufaransa mu makungu mu ikoraniro ry'Amariba uko umwaka utashe kuri politike yo mu mahanga y'Ubufaransa muri uyu mwaka wa 2025, Macron yatangaje ko Ubufaransa bwagize neza mu kurwanya abagwanyi b'abayisilamu mu mwaka wa 2013 mu bihugu vyo mu karere ka Sahel. Perezida Macron yatangaje ko ivyo bihugu vyibagiye kubashimira ko yamara yibaza ko hazogera igihe bikikebuka. Macron yatangaje ko atana kimwe mu bihugu vyo mu karere ka Sahel vyobaye vyigenga muri iki gihe iyo Ubufaransa butarungika abasirikare babwo muri ako karere. Inteko z'Ubufaransa mu myaka ya vuba zaravuye mu bihugu vya Mali, Niger na Burkina Faso inyuma yuko habayemwo kudeta z'igisirikare. Abasirikare b'Ubufaransa bariko baritegurira kandi kuva mu bihugu vya Chad, Senegal na Cote d'Ivoire.